Mu Burundi ikindi nabonye umengana abacangero bose barakubwira ngo utampemvye ntaco nkora tumeze uko twese turabacangero ico gihugu hashobora kuza umuntu akakidutwara twese atuzanira amahera uko nyene yaduhe tuce tugigurisha twigire mu miseze turiko tuvuga ivy'amakori vyananiranye abantu bacisha mu binywabi abafise amakori bakanka kuyatanga n'impaka hariho umuntu yambwiye ngo igituma ngo amakori yagabanutse ngo nukubera ngo wase yuko ngo umuntu ngo afashe ibintu ngo bacamuha 10% jewe naciye mvuga nti ndasavye imbabazi nari nzi ko abarundi bakunda igihugu cyabo none ndasavye imbabazi narihenze kuko je navuga nti kuko ukorera igihugu utegerezwa guhembwa gufata fraude utegerezwa guhembwa kugira ufata umusuma utegerezwa guhembwa nukuvuga yuko twaramaze guta mugabo n'ijya myaka twamaze tuze turibuka turabiyo tuva jeje bituma keshi ncavuga nti ndibabariye turibabariye twibarabarire mugabo twibabarira gushika ryari abantu barase gufata amafraude ngo gushika umbwiye kucumpemba akibagira yuko imaze ntuze n'umukozi wa leta nyene ahembwa muri ayo mahera nyene akareka ibintu bikibwa mu gihugu bakarya ibiturire umuntu akavuga ati jewe ndemeye ni wibe imiliyoni 500 upfe kumpa imiliyoni 50 gusa nta kindi ibyo bindi hanyuma meja gacavuga ngo twongera imishahara urumva n'utuntu twishi tumenye kizira ibi kibazo rero muvuga vy'amadevize byo gura igitoro urumva dufise ibintu igitoro vyinshi kujye twategerezwa atanza karero ka otebe so yambere yari kuzana amadevize buryo yibaza ati mba ikiye cyo itoro kitarabura twereka amadevize winjiza nanga yoza n'igitoro uzokoresha basi umwaka wose ko je nigeze kubona otebe hari mu 2016 canje nindwe gutyo base gusoroma icayi hari ya mwijenda kandi kibabaje barase kugisoroma bace barankira proteme yuko nayisoromera base murumva abantu tugenda ningene bameze hari mu 2017 gutyo